ishimwe cyane. Amen. Iyi ndwi twari twahawe ijambo namwe muyera ko ari indwi yo gushimangirwa no kwibukwa. Tuvuze gushimangirwa ni gushinga imizi, gushimangirwa ni ijambo ry'icyongereza establish, kuba établi. Gushimangirwa ni stability. Mu bisanzwe mwisi biragoye gushimangirwa kuko nk'uko isi imeze ibihe birahinduka, ugasanga muri rusangi hari bigenda bihinduka bitatwemera gushimangirwa. Uko ibihe bihinduka mwisi niko ibihinduka canke haboneka ibigenda bihindagurika, ugasanga biragoye gushimangirwa. Kandi uko isi imeze, uko abantu bahinduka niko baduhindurira. Imana idufashe cyane. Ariko hari Imana idahinduka. Haleluya. Ijambo ry'Imana ravuga ngo muri yo nta gitutu cyo guhindagurika na kimwe igira. Rero nimba hari Imana idahindagurika, birashoboka gushimangirwa. Imana ishimwe cyane. Nubwo ibihe byohinduka bikaduhindurira, nubwo abantu bohinduka bakaduhindurira, hari Imana idahinduka idushoboza, ibikora tugashimangirwa, hakaba stabilité, hakaba gushinga imizi. Imana ishimwe cyane. Twarabonye inkuru y'umugabo yitwa Nowa inyuma yo gukira umwuzure w'amazi, yisanze ari mwisi kandi wamenga ni nk'intango shasha. Hari igihe mu buzima bwawe urokoka ugasanga urarokotse ingwara, urarokotse urupfu, mugabo ugasanga inyuma y'iyo ngwara n'inyuma y'ivyo bintu byose byarondera ubuzima bwawe hari ahantu bigusize nk'uko habaye intango shasha. Hari igihe mu buzima umuntu ahura n'ibihe bikomeye cyane, intambara, agahura n'ibiza, hama akaba umwe mu barokoka, nubwo abasigaye wenyine nk'umwe mu barokoka, ariko ugasanga asa n'umuntu atanguye azero, asa n'umuntu habaye intango shasha. Hari igihe bishika ugasanga abandi bose barahombye, barugaye, baravuye mu kazi, akazi karaheze, mugabo wewe urasigaye muri ako kazi, kumbura kuragaherekeza muri liquidation, ariko ukawumenga ni nk'intango shasha, kuko inyuma y'ivyo bihe hari ubundi buzima bugiye butangura. Unyemere ndakubwire yuko hari Imana itanga intango shasha. Imana ishimwe cyane. Imana ntinaniwe kukurokora. Imana ishoboye kukurokora, ni niyo Mana ishoboye kugushimangira. Amen. Imana yakurokoye biriya biza, Imana yakurokoye cyagihe, Imana yakurinze cyagihe, Imana yemeye yuko ubaho inyuma y'ibihuhusi, Imana ikwemere yuko umuryango wawe ushishikara inyuma y'intambara, ni nayo Mana izogushimangira. Imana ishimwe cyane. Amen. Nowa umwuzure urarangira, ari we wenyine n'umuryango wiwe n'ivyo afise mu bwato. Iminsi irahera kuko amazi yategerezwa gukama, ntabwo yaciye asohoka, ahubwo yasohotse igihe cy'Imana kigeze. Kandi Imana yamubwiye ngo asohoke iminsi n'indwi n'amayinga amaze kuba menshi. Hari igihe gushimangirwa bifata akanya, kandi Imana si uko bidashoboye kubikora byihuta, ahubwo nuko Imana hari ivyo ikora buke buke kugira ngo ikurinde. Imana ibwira Abisirayeli, nimwashika muri kijya gihugu nzirukana abansi banyu, ariko nzobirukana buke buke kugira ngo ntimwinjire muri ico gihugu muri nkehwa, hama ntimushobore kucuzura ngo ibikoko bibamare. Mu yandi majambo, nzemera ko abansi bahaguma, ndabirukane buke buke, babarinde, babacungere. Haleluya. Hari ibintu Imana yemera mu buzima bwawe, wa muntu ugakomeza kumubona mu kazi, wa muntu ugakomeza kumubona mu kibano, kuko nawe nyene Imana yaramuremye ni igikoresho c'Imana. Hari c'Imana ikiramukoresha. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero ibintu byose Imana muri yo omniscience yayo, Imana izi vyose.
Imana ibona ivyiherezo mu itanguriro. Hari ivyo idakora ako kanya nyene, hari ivyo Imana ikora buke buke kuko haba hariho ivyiza ikubikiye. Imana ishimwe cyane. Twabonye neza ko Nowa kugira shimangirwe yubatse igicaniro c'Imana. Haleluya. Yabanje gushira Imana imbere. Naravuze nti ntukarondere gushimangirwa mu isi utaremye, utahaye ikibanza umuremyi w'iyi si. Ntukarondere gushimangirwa, ntukarondere stabilite, ntukarondere kubaho ushimangiwe, ushinze imizi mu rugo rwawe utahaye ikibanza Data wa twese, se w'imiryango yo mu isi yitirirwa. Ntukarondere gushimangirwa mu buzima bwa misi yose utahaye ikibanza nyene ubuzima. Nowa abanza gushiraho igicaniro c'Imana, agishiraho ibimazi bitazira bidahumanye. Bantu b'Imana, ijambo ry'Imana riravuga mu Baroma 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 2 ngo ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibi bimazi bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Imana ishimwe cyane. Byumvikane ko ikimazi ca mbere Imana ishaka ni wewe, n'umutima wawe. Yesu yarabaye ikimazi Gorogota, ubarashaka ko nawe umwiha, nawe umwiyegurira, uhinduke ikimazi kitagira demokrasi, ubeho umuhimbara. Imana ishimwe cyane. Amen. Kandi ukwizera kose kujana n'ibikorwa. Niyo mpamvu igicaniro kigaragaza Imana wizera, ariko ibimazi bigaragaza ibikorwa biherekeza ukwizera. Iyo hari ukwizera ni vyiza, ariko iyo hari ibikorwa biherekeza ukwizera bari kuzima. Imana ishimwe cyane. Amen. Twarabonye Dawidi inyuma y'imyaka myinshi Imana yamutabaye imukura inyuma y'intama. Inyuma y'imyaka myinshi Dawidi yamurinze indubu, yamurinze intambwe. Imana yamuhaye intsinzi, Imana imuha igikundiro, Imana imushira hejuru, imugira umwami wa Isirayeli, imugira umwami bw'ubwoko bw'Imana. Inyuma y'imyaka myinshi akora ikosa, arondera guharura ingabo afise. Mu yandi majambo yavuga ati ngire ndabe stabilite yanje ahihagaze, kuko ubwishi bw'ingabo no gukomera kw'ingabo bigaragaza gushimangirwa kwanje ku ngoma. Umugabisha w'ingabo wiwe yitwa Yowabu aramubwira ati ntugakora ivyo bintu, Imana yaguhaye intsinzi utaragira ingabo. Mu yandi majambo wibuke Goliyati waramunesheje utari umwami, udafise abasirikare. Rero nukora ivyo, niwizigira inkomezi zawe, niwizigira abantu. Ariko Dawidi yanka kumwumvira, araharura ingabo, atari guharura gusa nka rusasuma, ashaka kuraba aho stabilite yiwe igarukira. Ntamenye neza ko ari Imana ishimangira umuntu, ari Imana iha umuntu gushinga imizi, ari Imana iha stabilite, ari Imana ishimangira umuntu. Inyuma yo kubikora, kuko yari afite umutima nk'uw'Imana, yumva yakoze ivyibara, araturika arasaba imbabazi Imana. Ariko kubera ikintu yakoze, akwegera igihugu cyose umuvumo, akwegera igihugu cyose ibyago, abantu barapfa. Kuko mu yandi majambo Imana ntiyari ikiri Imana ya Isirayeli, ahubwo ubwishi bw'ingabo nibwo bwari bwahindutse Imana. Rero babagabo bose barahera, za ngabo zirahera. Hama Dawidi aje imbere y'Imana, aja ati Imana, icaha nije nagikoze, ubu bwoko bwose ndongoye buziriki, barije uhana. Ariko umuvugishwa w'Imana aramubwira ati genda wubake igicaniro ku mbuga ya Rawuna. Mu yandi majambo, genda ushimangira Imana, genda uhamagara ubwami bw'Imana, igihugu kiratekana. Imana ishimwe cyane. Ni nayo mpamvu Yesu yatubwiye atwigisha gusenga ngo muzosenge muvuga muti ubwami bwawe nibuze. Mu yandi majambo, iyo ubwami bw'Imana buje mu miryango yacu, iyo ubwami bw'Imana buganje mu ishengero, iyo ubwami bw'Imana buganje mu gihugu,
Imana igahabwa ikibanza cyayo cya mbere n'ubwami bwayo, natwe turashimangirwa, natwe turaronka stabilite, imiryango yacu irashimangirwa, hakaba stabilite, ubutunzi bugashimangirwa, igihugu kigashimangirwa. Mu yandi majambo, ingorane si ibihuhusi, ahubwo dukeneye Imana idushimangira, kuko iyi si isa umuremyi. Kandi uko isi imeze, abanyabwenge mwarabyize, irazunguruka amasaha 28, 24 sur 24 autour du soleil. Uko izunguruka niko ibihe navyo bihindagurika, kandi uko ibihe bihindagurika nuko ivyo mw'isi navyo bihinduka. Mw'isi rero nta gishasha, isi irahinduka, ibihe bigahinduka, n'ibiri mw'isi byose bigahindagurika. Kandi uko isi ihinduka niko n'abantu bahindagurika, kandi uko ibihe bihinduka niko bihindura byinshi. Uko abantu bahinduka niko baduhindurira. Imana yonyene ni idahinduka. Rero guha ikibanza cya mbere Imana, gushimangira ubwami bw'Imana, haleluya, niko gushimangirwa k'ubuzima bwacu, niko gushimangirwa kw'ingo zacu. Umunyamwete ashobora kubikorera kugira ngo ashimangire, akirukanga, akarondera, agateka umutwe, akanawukaranga, ariko ngire nkubwire, wabishobora ariko ntiwabigeraho, kuko wagerageza mu gihe cyawe, ariko uruvyaro rwawe n'abazokomokaho, kuko utazoba ukiriho, hari Imana ibihe byose ukeneye mu ruvyaro rwawe. Mu yandi majambo, dukeneye ibihe byose, dukeneye uhoraho akomeza kudushimangira no mu bazodukomokaho bose. Imana ishimwe cyane. Twarabonye umwamikazi Esther yagize ubuzima burimo guhungabana cyane, yabaye imfuvyi, yarezwe n'umukuze wiwe, muvyara we. Uretse gushimangirwa uretse guhungabanwa ku giti ciwe no guhungabanwa ku muryango wiwe, n'igihugu ciwe nubwo cyari igihugu c'Imana cyaraciye mu bihuhusi, kuko cyaratwawe nk'inyagano. Abahizi, abanyabwenge, abakiri imisore baratwagwa mu gihugu c'amahanga. Hama ariko Imana ya Isirayeli, Imana bubaha, iramutoranya. Haleluya. Kuko ni Imana idatoranya ku butoni, ni Imana igira neza, itaravye ubwoko bw'umuntu. Iyumvira umu esclave w'umuyuda aratoranwa, aba umwamikazi mu gihugu c'abanyamahanga. Ariko nubwo yashitse mu gihugu c'abanyamahanga, naho nyene nubwo yari umwamikazi, gushimangirwa, stabilite ntabwo vyari sure. Ikimenyamenya nuko ivyakwereka ibwami ari umwamikazi ntiyabimenya. Hariho imigabo n'amafaranga yatanzwe yo kwica no kwicisha abayuda, nawe ari umuyudakazi, ariko ari umwamikazi ntiyabimenya. Nguko nawe ushobora kuba wararonse akazi, mugabo muri ako kazi ugasanga uri cariho nta gushimangirwa, ukaba uri umugore mu rugo, ukaba uri umugabo mu rugo, mugabo ukaba uri nk'igikanganyoni, ukaba witwa gusa madamu monsieur, ariko atagushimangirwa, atagushinga imizi. Urugo ruhungabanwa, nawe uhungabanwa muri go, ugasanga business yawe, akazi kawe hose ugasanga nta gushinga imizi. Igihe kimwe uwamurezi aramubwira ati, iki si igihe cyo kuba muri comfort. Iyo ata stabilite, iyo atagushimangirwa, kirazira ko uca wibera muri comfort, kirazira ko uca wiberaho ubuzima bumeze gutya. Ingwara zateye uca wemera gutya, ubukene bwateye wemerere gutya, nta kazi gahari wimerera uko. Hariho abantu mu buzima, iyo habaye guhungabanwa, iyo habaye ibihuhusi, umenga comfort, umenga kumererwa neza, bisa n'urumogi biberamwo. Kuko urumogi n'abantu barufata rukabibagiza ivyo bariko baracamwo. Imana yacu ntibitwemerera. Haleluya. Imana iduhamagara kugira ico dukoze. Imana ishimwe cyane. Amen. Aramubwira tumva, ni wewe wo guhaguruka. Ni nayo mpamvu Imana yagukuye hariya ikagushira ibwami,
ukaba umwamikazi, ni wowe gukiza ubwoko bwacu. Nutabikora Imana ya Isirayeli izobikora icishije ahandi, ariko wewe uzobuhushije akaryo kawe. Arababwira ati ikibazo kirakomeye, nubwo ndi umwamikazi umugabo wanje ari we mwami amaze iminsi 30 ntamubona, kandi hari icyagezwe cyuko iyo ari ahantu mu karusho ntawe umusangayo. Umva bisigura yuko nubwo ari umwamikazi yari madamu, yari first, novuga first lady, byari birenze kuko Aseurusi yari umwampereur, turi kumwe rero, yari umugore w'umwampereur, umwami w'abana. Ati rero kumwegera no kwicwa uricwa, naho wowe uri madamu empereur umushikire atagutumye ko no gupfurapfa. Ariko acaravuga ikintu, haleluya, aravuga ati ngiye kumara iminsi 3 ntajya ntanwa, haba mumbwirira abayuda bose abazi iryo banga bose binjire mu masengesho. Hari ahantu dusaba ijambo, tumaze gusaba ijambo twamara kurironka nta na hamwe tutakigwa. Iyo uhawe ijambo n'Imana, iyo uhawe ijambo n'umwami w'abami, n'abakomeye barakumva. Iyo ushitse mu kibanza, iyo ushitse imbere y'Imana, iyo ushitse mu bwami busuma ubundi bwami bwose, nta nahamwe utokwinjira. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu aho utazoshobora gushika n'amaguru uzohatuma amavi azohashika. Aho utazoshobora kurunga ikijwi ryawe n'ijambo ryawe kuko kumbure udashobora kubahuka cyangwa atajambo boguha, uzoharunga ikisengesho rirahagera. Bantu b'Imana, gusenga ni iby'ingenzi, gusenga ni iby'agaciro. Nimugasenga mu minsi 40, kuko ubuzima bwa misi yose turakeneye presence y'Imana. Ntituyikeneye duheze umwaka, oya, turakeneye presence y'Imana iminsi yose yo kubaho kwacu. Imana ishimwe cyane. Amaze gusenga iminsi 3 atajya atanwa, icyakoretse cy'ikindi yarahagurutse. Byumvikana yuko gusenga nivyo, ariko birasaba guhaguruka. Bantu mumaze iminsi 40 musenga mwisonzesha, mwarasenze Imana yarawumvise, ariko nimugire intambuko, nimuhaguruke, haleluya, nimugire icyo mukoze. Imana yacu ntabwo ari Imana y'ubunebyi. Imana yacu yarakoze kuva kwa mbere gushika kwa gatandatu, umunsi w'indwi iraruhuka. Rero numara gusenga gira icyo ukoze, kuko kwizera kujana n'ibikorwa. Nivyo gukora utari kumwe n'Imana uba wubahuka. Haleluya, amen, amen. Umunsi umwe umukozi w'Imana, Imana yari imuhamagaye ngo atangure ministeri ikorwa c'Imana. Arambwira ati Pasteur Mukundwa, mbwira ibanga notangutse kugira ngo igikorwa c'Imana gishimangirwe gikomere. Ndambwira ntibanga ni rimwe gusa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyi si ifise umwami wayo, kandi umwami wayo ni umwami w'isi y'umwijima. C'est le prince de son monde, ni Satani. Rero ntushobora kuja ahantu hatanzwe hasanzwe hari ibindi bicaniro, hama nawe ngo uzane ubwami bubigwanya, uzane ubwami butera confusion, uzane ubwami buzana gucanganikirwa, kuko ivyo bicaniro ni vyica, ni biroga, ni bizana ingwara. Ariko woje kuzana uzanye igicaniro gitanga ubuzima. Rero icyo ukwiye kubanza gukora, hakeneye intabire, hakeneye ikindi gicaniro c'Imana nzima ubanza kubaka. Kandi ucubakisha amabuye, ntucubakisha amajambo, ahubwo ni wowe nyene uhinduka ikimazi kizima cejejwe, ukitanga, ukezwa, ugatunganya, ukumva icyo Imana ikubwira. Icyo ikubwira cyose ucumve, kuko Imana igendana n'abayumvira. Niwamara kubaka igicaniro c'Imana nzima, sinzi ko murabona ama antene. Iyo ushitse ahantu hari antene iri puissant,
dufate ya limitel canke ya Econet, aho ushitse iyo antene irajya izindi connection. Turi kumwe? Muramaze kwibona? Iyo uri ahantu antene kanaka ifise puissance, ntushobora kwikonekta ukoresheje iyindi connection kuko ahiri irazijya. Rero hakenewe igicaniro cy'ibindi bicaniro imbere yo gushiraho inyubako. Ntushobora kugenda mu nzu kanaka ngo ubemwo hatabanje kuyikonsakra. Ntushobora kwicara ku ntebe kanaka ngo waronse promotion, ngo waronse igiti utabanje kuyikonsakra. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Inyuma y'imisi 3 haboneka stability. Esta n'ubwoko bw'iwabo buhabwa igihugu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uyu munsi tudatebeje turavugana kuri aya majambo. Mu Gifaransa navuze nti restauration d'une famille amène son établissement sa stabilité. La restauration d'une famille, gusanurwa, kunaguka k'umuryango bizana gushimangira. Imana ishimwe cyane. Byumvikana neza yuko iyo utaranaguka, iyo utarasanurwa, iyo utarakira ntushimangirwa. Imana dufashe cyane. Amen. Hakenewe gusanurwa ku mutima wawe, hakenewe gusanurwa ku rugo rwawe, hakenewe kunaguka k'umuryango wawe kugira ngo mushimangiriwe. Kuko mutaranaguka, mutaraba restauré, nimuzoshimangirwa. Dusome Itanguriro 47 umurongo w'8 kugeza ku 11. Genèse 47 8 à 11. Farao abaza Yakobo ati imyaka umaze ningahe? Ico nigihe Yakobo n'uruvyaro rwe rwose n'abuzukuru biwe bose bari bashitse muri Egiputa. Bawumvise inkuru nziza yuko Yosefu atapfuye buriya bwose, ahubwo ari wasigaye yari ukomeye muri Egiputa. Hama Yosefu aravuga ati nuze ndakwentroduise, ndakwereke Farao. Hama abwira bavukana ati niyababaza umwuga wanyu muramubwira ko musanzwe muri aborozi, kuko muri Egiputa ikintu cyo korora ni ikintu gikengerwa. Aborozi barakengerwa, abaragira inka barakengerwa, kuko yari cari igihugu kiri puissant, kiri civilisé. Rero abantu bakomeye ntibaba borozi. Mugabo Yosefu icatumye ababwira ko bavuga yuko ari aborozi, kimwe n'ivyo baraborozi. Bari abantu imyaka yabo yose uhereye kuri Aburahamu, bari abantu baragira, bari abantu bafise ubusho. Ariko kandi kuko bwari ubwoko bunenwa aborozi banenwa, kwari kugira ngo bashigwe mu kibanza gitandukanya nabo, nibandura ingeso z'abanyamahanga b'ico gihugu, nibinjire mu migenzo yabo, kuko bari bazi neza yuko ikibashimangira ari Imana yabo. Imana ishimwe cyane. Bari bazi neza ko icabagejeje muri Egiputa bakaba bakomeye, bakaba bashoboye gushikira umwami Farao n'abene gihugu bataramushikira, nuko bafise Imana iri hejuru y'abami. Rero Yosefu atumviriza, muravuga ko umwuga wanyu ari wo korora nubwo hano banenwa, ariko kandi impamvu igira kabiri ikomeye cyane ni kugira mu bwoko buri mizapara, ni kugira mu bwoko bushizwe iruhande Imana ikomeze kutubera Imana. Imana ishimwe cyane. Nitwivange n'ayandi moko. Mbe murazi igihe Imana yari kirarekura vya vyago 10 kugira ngo Abisirayeli bave muri Egiputa. Erega bijya vyago 10 vyakunze kubera Abisirayeli bibera ukwabo. Murazi ko hamwe hazi urubura, ariko i Gosheni nta rubura rwaza kuko bibera ukwabo. Murazi ko hamwe
bashobora gutegwa n'inda canke ibikere n'ibindi byose, ariko bo bakabepanye kuko baba bawukwabo. Ngira nkubwire, kubaho ubuzima buri consacré, kubaho ubuzima bwiyegura Imana, kubaho ubuzima bwitandukanya n'abandi mu vyaha, bizokurinda, bizogukingira. Hari umuntu ariko aranyumva? Haleluya, amen. Kutabaho nk'abandi, kudakora nk'ivy'abandi, bizokurinda. Buriya consecration ni iturinda. Imana ishimwe cyane, amen. Nibihe byinshi cyane. Ndibuka igihe kimwe, nubwo ntabivuga neza, nabivuga mu migani, habonetse abantu nta nabonzi baraza baramvuga nabi cyane. Hari muri 2015 baramvuga nabi cyane, hama bamvuze nabi. Ico gihe umuntu acaza aronka inimero yanje ya WhatsApp, acashaka kugira ngo anyumvirize. Acaraza yigira umugarariji w'igihugu, arambwira atumvirize, nukuri Imana iguhezagire Pasteur, kuko wewe ibi nibi ntushobora kwemera ibintu by'umukuru w'igihugu, ntushobora kwemera. Aranyandikira ibintu byinshi. Hama jewe narinzi by'ukuri ko ari umuopoza, ariko ndavuga nti Imana impaye umutima wo kubwira ubutumwa bwiza. Kandi jewe ntabwo nahamagariwe kuvuga nk'abandi, ntabwo nahamagariwe kumera nk'abandi. Je ndi mu bundi bwoko, sindi umuopoza, ndi mu bundi bwoko bwubaha ibyagezwe by'Imana. Ca ndamusubiza, ndamubwira nti umenye ibi nibi, hari Imana ishira hejuru abaganzi. Nitwemerewe kuvuga ibi, nitwemerewe kwifuriza abantu urupfu, nitwemerewe ibi nibi. Ubundi rero umuntu yakumbwiye yaguhenze. Jewe ivyo nizera nibi, ntangura kumubwira nk'uri karamupresha shaka kurokora ubugingo bwiwe. Aransubira umunsi wa mbere, aransubira umunsi wa kabiri, asubira umunsi wa gatatu. Ndavuga nti ivyo nabivye birakwiriye, ibisigaye ngenda mu bloke. Ariko je gira ndakubloke, ndakumenyesha. Shanambwiye ntumva, waramenye uwundi. Jewe ndakijijwe, jewe ndi consacré. Hari ivyo ntemerewe kuvuga, hari ivyo ntemerewe gukora. Rero je ndumva nta mpamvu dushishikara ikiyago, nta mpamvu dushishikara kuvugana, kuko mfise Imana ntinya. Rero ngire ndakubloke. Arambwira ngo imbere yuko umbloka, ndagusavye umpe rendez-vous mubiri wawe saa 4. Ni wambwiye ko utari mu gihugu, uri ahantu hajya muri Kongo, kana nimero wakoresha ya WhatsApp nabona ari muri Kongo, uri hano gute? Ngo ndahaje, ndafise ukuntu tubuza. Candorondera umuntu nti undabire ngaha nyene, hari umuntu ngire nakire. Twari tukiri hariya, acaraza aje arambwira ngo bijya ibintu byose wavuze nti Imana ishimwe kunshikiriye. Noneho ndambwira ati ngire nkubwire, twari twarakumvise ukundi, bari barakutubwiye ukundi, yuri kuri mu bantu batameze neza, bonona abantu kandi bakibakagwanya n'ubutegetsi n'ibindi byose. Ariko ivyo twiboneye n'ivyo twiyumviye, uri umuntu w'Imana, atinya Imana, kandi Imana ikurinde. Kuko iyo wishura ibi bintu byose, iri shengero riba ryugawe, kandi wewe sinzi kubukiriho. Ngire mbabwire abantu b'Imana, kenshi iyo tubaye consacré abantu batubona ko turi bijuju, ariko gutinya Imana bizodukiza, dukizanye n'abandi. Kuko gutinya Imana biri mu ubwenge, kubaha ivyagezwe vy'Imana birakurinda, bikakurindanya n'abawe. Iyo nza kuba ndi pasteur gusa, ariko atagutinya Imana, sivuze ngo ndi umweranda, ariko basa atagutinya Imana, atagutinya ijambo ry'Imana, mba narabakwegeye kandi mba narakwegeye inzu yanje. Ariko gutinya Imana bizogukiza imisi yose. Imana ishimwe cyane, haleluya, amen. Yakobo rero yishura Farao ati imyaka y'ukuyerera kwanje kwisi ni 130. Urashaka kwibaza, Farao aramuwajije ngo imyaka ufise ninga?
ho kumubwira ati mfise imyaka 175 kuko yari afise 175, aca avuga ngo imyaka yo kuyerera niyo myinshi. Mu yandi majambo, nabayeho ubuzima buri instable. Kandi igituma Yakobo yabaye ubuzima burimwo instabilité, ubuzima butarimwo gushimangirwa, nuko yabayeho akomeretse. Gukomereka k'ubuzima bwawe kuzokubuza gushimangirwa. Nta muntu aba stable mu buzima, nta muntu ashimangirwa mu buzima, nta muntu aronga stabilité, yaba y'urugo rwiwe yaba ari umuryango we, akicuziranye ibikomere. Biragusaba gusanurwa, biragusaba restauration kugira ngo ube stable, ushimangirwe. Yari yarakomerekejwe n'iki? Imyaka yiwe y'uburiganya, kuko icaha kirakubuza stabilité. Ikindi kintu cari caramutumye, imyaka yakoreye inarume umwescro, amuhemba nabi. Ikindi gihe ahubwo nigeze amuhemba, ahubwo yamutwaye misi yose yamamujya ingero yiwe, yamamwescroka. Urazi gukorera umuntu imyaka irenga 14, wibwa, iyo myaka yose ni imyaka yabujije stabilité ubuzima bwiwe. Ikindi cyabujije Yakobo stabilité, yagize abana bamugora. Yabuze umugore yakunda Rakeri, agira abana bamugora. Abana biwe we yari umwescro, mugabo abana be bakora ibirenze. Niyo mpamvu bavyeyi mwavyaye mugaheka. Uretse kubaha Imana kugira ngo muzoje mu ijuru, ariko muzubaha Imana kugira ngo muzosaze neza. Kuko buri amafuta abavyeyi bakora, abana bayasubiramwo afise doublons. Ujya mwana kuvuna, ngire nkubwire, rimwe na rimwe usanga nawe nyene mu gihe ciwe imushikira bibi bikomeye. Abahungu be buriye uburiri bwiwe, uca muvyumva neza. Yumvira umwana wavyaye akurira uburiri bwawe. Mwavyumvise muri Abarundi, abana biwe bishe inshuti ziwe, barabica babahenze ngo nimugire circoncision ngo tumere kumwe, ngo mwemere. Kuko aravuga ati turashaka ko ba alliance mube mwinjire muri twebwe, tunwane duhinduke ubwoko bumwe. Babahungu kwera agashavure bafise, barabica. Bica abantu bagiriwe circoncision, abantu bakebwe. Abana biwe uretse ko barabasaya n'abicanyi, umukobwa wiwe umwe gusa yitwa Dina yarafise, yarabaye violé, yarabaye abusé. Umuhungu yakunda Yosefu amara igihe azi ko yapfuye, kugeze naho umunsi umwe yavuze ngo nzohava manuka ikuzimu mfise agahinda n'umubabaro. Rero niyo mpamvu Yakobo nubwo yari yarahezegiwe n'Imana y'Aburahamu, yavuga ati instabilité y'ubuzima bwanje yabaye imyaka y'inyererezi. Ariko Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Imana ihabwa icubahiro. Ntaco bitwaye imyaka wabayeho uri instable, ntaco bitwaye imyaka wabayeho udashimangiwe, yaba ku giti cawe yaba ku rugo rwawe n'umuryango wawe. Hari Imana idahinduka yiteguye kugushimangira. Mu busaza Yakobo yarabaye consolé, Yakobo yarabaye restauré, ahura n'umuhungu we yitwa Yosefu. Mu busaza Yakobo abana biwe bose n'abakazana n'abuzukuruza bari impande yiwe bamukikuje. Mu myaka yiwe ya nyuma kandi yabaye myinshi cyane, Yakobo yabaye Gosheni nk'umwami, ntiyasuye kubaho imyaka y'inyererezi. Mu busaza bwiwe bwa Yakobo yabaye umutunzi akomeye. Buriya Yakobo yaratunga ariko bigahera, agatunga bigahera, ariko ageze i Gosheni babaho nk'abami. Unyemere ndakubwira umuntu wese ariko aranyumva muri kano kanya, Imana ishimangira. Haleluya, amen. Izogushimangira ikwibagize imyaka yose y'imiruho. Ntuvuge ngo vyararenze. Hari umuntu yambwiye ngo Pastor, jewe sinzi aho Imana iri buhere, kuko muri inosi hari abantu bayigenderaho ariko hari n'abandi tuyikoreye. Rero ku myaka yanje mbayeho ubuzima budashinga imizi, mbayeho ubuzima butagira stabilité, mbayeho ubuzima butaragama. Rero ubu ku myaka yanje, ico gera si imyaka 46, ku myaka yanje
hari n'ivyaciriwe, hari n'ibitagishoboka, ariko Imana ihabwa icubahiro kuno munsi abishingira intaye kw'Imana yamuhinduriye ibihe iramushimangira. Iyo uvuga ko ibihe vyabaye vyinshi, sinzi igiharuro cawe uharura nk'uko umuntu aharura. Igiharuro cawe urabira mu marori y'abantu, ariko Imana iri eternel, Imana y'ibihe vyose. Hari Imana ishumbusha imyaka yariwe n'inzige. Muri Yohana 10:10 handitswe ngo igisuma nikizanwa n'ikindi atari kwica, kwiba no gutikiza, ariko jeho naje gutanga ni Kristo Yesu ubugingo busagutse. Imana ishimwe cyane. Hariho kubutanga busesekaye. Unyemere ndakubwire yuko ntabwo uzoja mu ijuru gusa. Ukiri muri buno buzima hazoba kwibukwa, gushimangirwa, kwirugwa kubw'iyo Mana wahaye ikibanza mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Tugire turabe mu kurangiza izi nyigisho zose intambuko zo gushimangirwa. Dusome muri Luka 15:17 kugeza ku 32. Ubutumwa bwiza bwa Luka 17. Tugire turabire hamwe intambuko, kuko twabonye yuko la restauration, kwirugwa, bizana gushimangirwa. Imana ishimwe cyane. La restauration, kunaguka. Amen. Kunaguka k'umuryango bizana gushimangirwa. Uyu ni umugani Yesu yaciye, yisubiyemwo aribwira atabacangiro ba data bangana kuriya kandi bahazwa n'ivyo kurya bakabisigaza, nanjijeho inzara iriko iranyicira hano. Iyi ni inkuru y'umwana w'ica, ni ikigeranyo c'umuryango wahungabanye. Iyumvire umuvyeyi akunda abahungu biwe, umunsi umwe akazabona umuhungu muto aramubwira ati mpa heritage yanje yose, mpa umugabane wanje wose, hama tuzobe duhejejeje nawe. Hariho gukomereka nk'umuvyeyi mu mutima. Ica kabiri, hariho kwambugwa umwana, kuko umwana agiye kuraho utazi. Ica gatatu, ivyo warondeye n'ivyo wabiriye cuya n'ivyo wahangayikiye bagiye kuvyonona. Muravyumva? Turi kumwe? Sivyo bihora biba mu miryango yacu. Imiryango myinshi hariho ibikomere. Usanga abagabo bakomeretse, usanga abadamu bakomeretse, usanga abana barakomeretse, bakomeretswa n'abavyeyi, usanga n'abavyeyi barakomeretse bakomeretswa n'abana, kuko usanga umuntu wese mu muryango hari ivyo yatanze, hariho investissement y'ubuzima bwiwe. Ugasanga umugore yari investishe mu mugabo, yamuhaye ubuzima bwiwe bwose, yamuhaye umutima we wose, amuha ubuzima bwiwe bwose, ariko inyuma y'igihe agasanga uwo yihaye uno munsi ntawafise, nubwo yo batamutaye ariko amubuza amufise. Ugasanga umugabo ubuzima bwiwe bwose n'umugore wiwe, ariko inyuma y'igihe agasanga uwo yaruhiye, uwo yakunze, uwo yahaye vyose, uwo mugore ntawafise. Ugasanga abavyeyi ubuzima bwabo bwose biyinvestishe mu bana, babahaye urukundo, batanze imitahe yabo, batanze ivyabo. Inyuma y'imyaka ugasanga utavyaye yaramaze kwiyakira cyangwa yifitiye amahoro, kuko Imana yaramugendeye iramugira ngo ubuntu bwanje buraguhagije, kuko ufisaga ubuza ubona. Urazi kubura abantu babona kandi ataco wabimye. Umugabo umwe ubuzima bwiwe bwose yakoreye umuryango, ubuzima bwiwe bwose yarondereye abana, ubuzima bwiwe bwose yarazi ko abana biwe bazoba bakomeye. Hama umunsi umwana akiri muri secondaire afatana n'umuntu, akiri muri secondaire afatana n'umuntu, barafatana. Se aramuhamagara ati mwana,
uzubaka hageze ariko unyemerere uheze amashuri, unyemerere ubico niyumvire kukugira, wibuke amashuri meza, wibuke ivyo nagukoreye, hama basi uzorongorwe n'ushaka. Ariko wa mwana aramwankira kugira mwereke ko biri seriye. Yari akiri muri seconde, yari mukiri mu hano singe no vyita mu wa kabiri muri seconde, yari akiri twe twita seconde, yari kiri muri seconde cyangwa muri troisième, ata amashure afatana n'uwo muhungu w'umunwara umugi, kandi atwara inda yabisemwo kugira ngo se amuveko. Samenye ko umukobwa wiwe afise inda, amusanga hari aramufata, amufata ku nguvu mu rugo rugo, aramukuramwo amuzana mu cumba. Ni ntahe umugabo w'umudokteur, vuze umudokteur si umudokteur kwa muganga, yize amashuri ariga aca doktora, ubuzima bwiwe bwose bwari umuryango. Afata umukobwa wiwe aramugira ngo nigiki ntaguhaye, nigiki ntagukoreye, nizihe nzozi wifuje kugeraho nk'imfura yanje ntashoboye kukugezaho, kandi wibaza ko ntazoshobora kugezaho, umpa akaryo ndabigukorere. Iyi ndu yivyare, ndagutware mu ishure mu mahanga, kuko naruhiye mwebwe, nakoreye mwebwe, nta wundi butunzi ifise atari mwebwe, ariko unkundira umbere umwana kuko naragukunze. Wa mwana aramugira ngo nta kintu na kimwe ngukeneyeho, nta nico utankoreye, ariko ndekura. Aca sunika se, aca aragenda. Saca aragenda kuko yarazi ko ari ukomeye, agenda ashiraho, agenda yitwarira wa muryango, yitwarira wa muhungu. Aravuga ko bamufatiye umukobwa ku nguvu, aravuga ibintu byinshi. Wa mukobwa ava hariya aravuga ngo papa n'umunyabwibone, ntibamfashe ku nguvu, mfise 18 ans, nemerewe kurongorwa n'uwo nshaka. Niwe yamitiyemwe amashure, jewe ntayo nahisemwo. Niwe amitiramwo kuba mu bihugu, jewe nahisemwo kubaha. Niwe amitira ibintu, ubu rero jewe mbaye temwe. Wa mugabo acarataha, acabwira umugore we ati mbwira vya birofa vyawe vy'Imana, kuko menye ko ubwenge bw'abanyabwenge budashobora gukiza umwana nta kamaro. Mbwira vya bigugu, mbwira vya bigugu, sishobora gusazana. Imana yonyene, iyo mana niyo yo kunduhura yonyene. Uko niko yakijijwe, uno munsi arakijijwe. Imana ishimwe ko wa mwana inyuma y'abana 5 yarakijijwe, mu nyuma yaratashe uwo mukobwa. Ariko Imana yamwiruye mu bandi bantu b'Imana. Imiryango iraba instable kwera ibikomere, ugasanga abana baragukomerekeje, abavyeyi baragukomerekeje, abavukanyi baragukomerekeje, ariko ndi n'inkuru nziza. Banza usaba Imana kwirure, niho uzoshimangirwa. Buri igituma utararonka stabilité nuko utarakira. Imana yarampamagaye mbu Pasteur, ariko nari mfise ibikomere byinshi naronkeye mu nzu y'Imana, ku buryo numva igituma Imana impamagaye, kandi nifuza ko umuhamagara upfa. Ko kenshi nasaba Imana wandika iyo bijuru, iyo umuriro utabaho, nuko nzi ko kutumvira umuhamagaro asa n'utumvira akaja mu busambanyi. Rero wewe ndakuzi, ntabwo nakubwiwe n'abantu, ndakuzi, uri Imana nakumenye ku myaka 14, nubwo abantu bose bakuvaho, je ndakuzi. Rero birangoye kutakumvira, ariko ndeka. Igihe twahura n'umukozi w'Imana ari uwo muvyeyi wanje w'umushaha, Apotre Masasu, yarambajije ngo witwa nde? Nije namugeni nitwa nakandarira, narize amasahani. Inyuma yo kuriha amasahani sinamenye ko narize amasahani. Se wagwezera kiriho na David,
namubwiye nti kunyexige kubana n'uwo mukozi w'Imana d'abord je abakozi w'Imana abo numva kandi abakozi w'Imana b'abanyarwanda bakibose abo nkeneye ariko puisque tu insistes kandi ukabura umupasiteri w'umurundi ndavyemeye babwira abantu bose bandindire tubonana iminota 30 ederi gituma ndavyemeye nuko umugabo wanje yambwiye ngo ni wamuha umwanya azoza muri eglise kwigisha ora abantu benshi ntashaka kuza kwigisha iwacu ora omanzi bandonse mu apotre ara yitaba utumire bwa president aza twigishiriza kandi amenye ko yinjira mu eglise yose je rero nje kubw'inyungu je sindi njyajya nje kubw'inyungu arambwira ngo ntacinjira ndamusanga nkimusanga ndambwira ntizanwe n'ibintu bibiri icambere nje kukubaza abantu bereka kutavugana w'umuntu ariko ndabishingira intahe kuko mu Rwanda iwacu se abavukanye se inshuti uri umugabo atarakuvugaho ivyaha bakuvugaho ibindi ariko uri umugabo atarakuvugaho ubusambanyi ntibarakuvaho ubusuma ntibarakuvugaho ivyo vyaha vy'abahimbiri ivyo vyaha by'abapagani ntago barabikuvugaho bigenda gute umuntu nkaho umaze gukomera utinya Imana ugakunda umugore wawe ugakunda urugo rwawe ugakunda Imana nk'uko ukijijwe no munsi bimbwire kuko navyinjiyemo ibintu ndashaka gukorera Imana atawujyaje ikigira kabiri urashobora kuzoza muri Abundant Life Church ukaza ukigisha arambwira ngo icya kabiri nico mperako nkuko ngenda ahandi ni wanyinzoza kandi yaraje inshuro nyinshi cyane nta munsi niyo baje ahandi yabwa ati singera ntashitse hano icambere ndabwa nti nibege kubwira burya nitwa Aline canibuka aho nakomerekeye mu ishengero bavuga Aline w'ahantu nkoma induru ndarira amasahane arangije arambwira ngo Imana yari yabimbwiye inyuma y'amasahane ntatsiko nariza amasahane Imana yari yabimbwiye yuko izokugira umuntu akomeye ikagushimangira uzobera umugisha igihugu n'amahanga ariko uri umubindi ushaje ufise ubutunzi bw'Imana urakeneye gusanurwa kugira ngo ubwo butunzi bw'Imana bushobore kuguma muri uwo mubindi urakeneye restauration kugira ushimangire n'iryo shengero rizoshimangirwe atari ivyo kuko ukomeretse uzotinya abantu bakurongore nturongorwe n'Imana kuko ukomeretse ibikomere vyawe bizohanda abandi ati rero nyemera dukorana urugendo rwa restauration ngire mbabwire abantu b'Imana hariho umugisha wo gushimangirwa utarageraho kuko utarakira kandi gukira n'uruhara rwawe hari abantu benshi baryoherwa kwamana ibikomere by'ubupfuvyi ngo jewe rero ngo ndi imfuvyi kandi ntibashake gukira ibikomere by'ubupfuvyi kuko bashaka ko abantu bose bahora babagirira impuhwe hama nabo bagashitsa ivyo bagomba ntabwo ubupfuvyi bwawe butuma wihora abandi hariho abantu bashaka kugumana ibikomere byabo by'ubupfakazi by'ubutabwa byo ko barahemukiwe mu rugo kugira ngo niba narondere gukira kuko no gukira harimo uruhara rwawe kugira igihe cyose uzomukora havuge ngo narakomerekejwe n'umugabo narakomerekejwe n'umugore narakomeretse hama icyo kintu kibi kintu ca ntunkoreho hama wakora ivyo ashaka hariho abantu bakunda kugumana ibikomere by'uko bahemukiwe kugira igihe cyose bahore bahanda hariho ubwoko bw'agakoko bugendana amacumu ahantu hose bugenda baratera imyami hari abantu rero bakomeretse bagenda baratera imyami rero bakanga gukira ngirenda kubwire ko gukira n'uruhara rwawe kandi utarakira utaraba restaurer ntuzoshimangira Imana nishimangira abantu bagendana ibikomere haleluya haleluya amen Yakobo yariro nako ndavuga iyi nkuru rero y'uwo mupapa yari yarakomeretse mu buryo bwose haleluya ariko umunsi umwe wa mwana aravuga ati reka nje kwa data mubwire nti data nagucumuye ko nacumiye kuyo mu ijuru no mu maso yawe tubandanye inkuru tunyarukije cha tuvuga amapoe sinkwiye kwitwa umwana wawe pfumungira umucangero wawe
ava hasi aja kwa se samubona kiri kure amutera akagongo arirukanga amugwa kw'izosi aramugumbira yirengagiza ibikomere aramugumbira wa muhungu aramubwira ati data nacumuye kuyo mwijuru mu maso yawe singikwiye kwitwa umwana wawe maze sabarira abashumba biwe ati nimuzane n'ingoga imvune iruta izindi muyimwambike zana ya mpuzu ya mbere mu mwambike n'impeta dusubire tugirane isezerano n'inkweto ku birenge ku murongo wa 23 muzane ya shuri dukora umunsi mukuru tunezerwe kuko uyu mwana wanje yari yarapfuye none arazutse yari yarahavye none arahabutse none batangura kunezerwa ku murongo wa 25 ariko umwana we w'imfura yari mu ndimiro ashaka ibaza we ntaho yagiye muga yakomerekeye muhira hariho abana taho bagiye ariko bakomerekeye mu nzu hariho abantu batigume ngo bave mu kazi ariko bakomerekeye indani hariho abagore batarusambuye ariko bakomerekeye indani hariho abagabo batarutaye ariko barutereye indani ariko umwana w'imfura yari mu ndimiro ariko araza agira ashike mu nzu yumva inanga n'imihamirizo 26 ahamagara umwe mu bashumba amubaza ibibaye byari byo 27 aramwishura ati murumuna wawe yaje so yamubage yashuri nuze kuko amubonye agikomeye 28 araraka yanka kwinjira sarasohoka aramwinginga 28 maze 29 maze abwira satira abi imyaka ingana nkiyo ngukorera abandi bose bagiye mu rumogi baja mu matabi baja mu nzoga bavyariye muhira barongowe utanyiriye inkwano ariko jewe raba afete nawe we wapfuye uhagaze 30 ku murongo wa 30 tubandanye tunyarukije maze uyo mwana wawe aje yakomvye ivyiwe yabisambanishije yaravyononye uciye umuha ishuri nuze 31 nawe aramubwira ati mwana wanje tubana imisi yose ivyanje n'ivyawe finalement ni waruzi kibanza ufise ni wowe nyene vyo ariko akanyamuneza no guhimbagwa biratubereye kuko turekipe wari yarapfuye arazutse none arahabutse imana ishimwe cyane hari intambuko zo gushimangirwa tunyarukije intambuko yo gushimangirwa iyo ari wowe wabaye icanzo hari umuntu akaranyumva amen iyo ari wowe wabaye icanzo mu gihe ari wowe wabaye icanzo cy'ingorane mu muryango haba mu rugo rwawe haba muri famiye haba mu ishengero haba mu kazi kawe mu gihe ari wowe wabaye icanzo intambuko ya mbere izi ntambuko ndumva twozikora dimanche ndazitondeye haleluya amen kugira ndabarekura imana ishimwe cyane amen haleluya umvira ijambo tugaruke ku mutama yitwa Yakobo hari imana yiteguye kugushimangira amen hari imana yiteguye kugushimangira ariko birasaba kwemera restauration birasaba kwemera gukira kuzokingura byinshi mu buzima bwawe imana ibahezagire cyane tugiye gusenga